What it do, what it does, ladies and gentlemen. Nize komeze fresh, ibintu bimeze bien sana uno musi tubafite umutumire anyways tuza kuvugana ibintu byinshi sana ariko ndakwibutse wowe utarakora subscribe manzo gende hajya kuri kajya kaboro muta ukubite ko urutoke gwawe agakengeri ukubite ko urutoke then ibintu bishoye kugenda neza cyane ibiganiro byose dushaka gushira ku cubironka ku mwanya kabisa anyways iyi ni Nezereza Plus. I hope urabona karugu ngaho hejuru ka Nezereza Plus. Then no musi dufise umutumire aje kutubwira ibintu byinshi sana, ibintu bidasanzwe tutari tunamenyereye washaka mu Burundi, ariko rero no mugabo kabisa akuzaniye ibintu vyumutse neza cyane. Nizere yuko uza kumvira ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko kandi kurundi ruhande uraza no kwiga, why not? Anyways, reka tumwakire muri studio tumuhe ikaze acho no twibwira akazina kacu. Mutama tukwakire, karibu. Ego urakoze cyane, ndamusore aho wavuze ko n'umutama. Mbona abantu baba bavyibushe bafise akantu kagateka tubita batamu, urazi ko ntibavyoroshe. Biraryoshye umuntu avyibushe mu mutwe gusumba ku mubiri. Wow. Kumbure kansaba Imana nanje nzovyibuhe mu mutwe umusuma. Wow. Akazina kumbure ku bantu basanzwe batakuzi canke bakubonye ubwa mbere kugira ngo ibintu vyorohe. Ego nitwa Napoleon Wahishakiye, ndumuyobozi w'uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo Edition Gusoma. Okay. Urwo ruganda ngo gwaravye ibibazo abanditsi bahura nabo, baravuga bati reka dushireho uruganda kumbure ibibazo abantu bibananira gusohora ibitabo bafise vyinshi babumva boshikiriza abantu ntibagume bazunguruka hana hariya, ariko dushobore gufashanya kwandika ibitari bike biri mu mitwe ya benshi, na cyane ko abarundi dufise ukwiyumvira kudasanzwe. Yes, urwo ruganda rwitwa gute, mbega gwatanguye ryari, rumaze gukora ibingana gute? Ego uruganda Edition Gusoma rwatanguye mu 2021 inyuma yaha bamwe mu banditsi basanzwe bari mu rwo ruganda bahura n'ibibazo mu byo gusohora ibitabo, baravuga bati tugiye hamwe tukagira uruganda ngaha mu Burundi rushobora gusohora ibitabo, niba ari nimero iranga igitabo igashobora nawe nyene kuboneka umuntu atarinze kuja hanze, igitabo kigasohoka, abatunganya ivy'amashusho mu bitabo bakara mu Burundi, ndetse duca tubikora twishimikije n'akamo kubushikiranganje mu byo bujeje harimo inkino imico kama. Ni murabona ni bimwe mu bigize imico y'abantu, kuko ivyo twandika na mayagwa biba ari ibintu ubuzima abantu babayemo. Niho rero twaca tuvuga tuti reka uru ruganda turutanguze, turamaze kwandika ibitabo bitari bike, ndavuga nk'igitabo abakenyezi b'intwari bibagiwe cha mama Christine Ntayi cyaramaze gusohoka twarana kiri ku mugaragaro. Hari igitabo cyamaze kurangira naco nyene mu gifaransa cyiswe la sagesse paysane du Burundi, cerekana ivy'ubuhinga kama abarundi bamye bakoresha batize mu mashuri, ariho kumbure n'iki kirundi caco nyene. Ubonaho mu kwezi kuza kuvuga igerekerezo ry'indwi kwezi kw'indwi tuzoshira habona igitabo cy'umugwizatunga, ivyo twitwa ma biographie canke ubuzima bw'umuntu. Uwitwa Bonaventure yatanguje ishirahamwe Intercontact Burundi, niwe yavuze ubuzima bwiwe, ari mu bantu bafise vyinshi abantu bakwigirako, kuko yararongoye kaminuza y'u Burundi mu myaka ya za 80 ntihenze 70 gutyo, urumva ni kera, afise vyinshi bagira abantu ku buzima bwiwe. Ego naco n'igitabo kizoja habona, kandi twizeye ko uyu mwaka uzohera hari ibindi bitabo bitatu bisohotse, kuko mu mahangiro twihaye ibitabo dusohora ibitabo bitatu 4 canke birenga, ariko 4 nivyo bitabo tudakunda kuja munsi buri mwaka. Okay. Icyumviro cyaje gute, mbega mwatanguye iyo shirahamwe ryanyu ryari, bivuye kuki? Peut-être nk'umuntu yoba yarazanye ngira ngo ico cyumviro muri mwebwe ninde yafatiye kuki? Ugambere icyumviro nyamukuru cavuye ku banditsi babiri, umwanditsi Holala Wisirugero
yahura n'ibibazo rero yabona ibibazo abanditsi bandi bashobora guhura we yagira ibibakwe kubera yaba hanze yarabaye hanze ibitabo vyiwe biramwerera kuvyandika ariko rero mu nyuma aje kubona ko bikwiye ko n'abarundi bashaka kugira ico bashikirije abandi b'abarundi n'amakungu bo vyandika ivyo navyo bigashobora koroha iyo hariho inzu canke inganda z'iyandikiro z'ibitabo zishobora gufasha umuntu mu bintu aba yifuza gushira habona niho rero mu 2021 ubwo ruganda rwatangura kandi murumva ko tumaze gukora ibitari bike ko ibitabo bitari munsi ya bitatu birahari umuntu ashobora kwakira mu minwe. Ego. Okay. Mbega kuri uno munsi naho bimeze gute rero uno munsi hariho ihiganwa mwatunganije rinabandanya abantu bariko baradepoza abandi biyandikisha mbega bimeze gute nko ku muntu yo bashaka kwiyandikisha biracashoboka canke mwaramaze kugara imiryango n'amadirisha? Ego urakoze iri higanwa twatunganije ni muri ya ntumbero yuko Uburundi bugira abanditsi benshi. Kuyo rero tuvuze kwandika nituba tuvuze kumbure kwandika ikete nka kumwe nibaza abantu barutse aho hambere wasanga makete nka yose ubona umuntu ikete yose muhuye ku mugenzi wanje nkunda cyane menga n'ibintu abantu babwiranye tuba dushaka abanditsi bagirire marema muri bo bagira kwiyumvira no kugira ivyumviro bishikirizwa harimo ubuhinga ko kwandika bisanzwe burahinga nko muri edition gusoma rero turashobora gufasha umuntu ashaka kwandika fiction harabaye canke ibivi vyese yaba poeme canke ibivi vyese vy'amateatre ninde no kuvuga ama visage canke portrait biographique nk'ico nari mvuze cyuyo Bonaventure kizosoka mu kwezi ibitabo vy'abana canke nuko abantu biyumva uko abantu babona ibintu no kuvuga nk'ibi bitabo vy'aba mu mashure ama essai canke ama passion scientifique ivyo rero tukabigira kumbure mu buryo butandukanye kuko igitabo hari umuntu abona igitabo akiyumvira ko igitabo gusa ari umuntu yatoye ikaramu canke imashini akandika ariko hakaba ama etape menshi twagufasha uko gisohoka mbega kizosohoka gifise karite imeze gute hama tugahesha agaciro rero umwanditsi kuko nico cari kibuze ari naco cari gitumye rero tubona ko twotanguza uruganda edition gusoma kubw'ivyo rero nkuko guha agaciro abanditsi niho twateguye iri higanwa niho akaryo abanditsi kwerekana impano zabo kugira uwa mbere yanditse neza gusumba abandi gisomwa c'ikirundi aronka miliyoni 5 z'amarundi n'uwa mbere yanditse neza igisomwa ciza mu rurimi rw'igifaransa naho nyene aronka miliyoni 5 z'amarundi bityo rero bishobore gutuma umuntu uyu canke uriya abona ko kwandika atari kwandika gusa mbere bishobora kuviramo n'akazi umuntu bikamuha uko abaho kwandika rero byaratanguye kuko kuva umunsi dushira ku mugaragaro icivugo abantu bazandika ko ni kuvuga teme ko bariko barudukurikirana ko mbe bajandika mu gifaransa turavuga no umukozi wo mu nzu canke un travail de ménage ubuzima babamwo ivyo bakora uganika yisomwa nyura matwi no kuvuga kiza ari nka fiction harabaye ni nk'akagani gato gashobora gutwara impapuro 10 izo impapuro 10 rero zanditswe ku rupapuro rw'iforoma A4 ku ndome zifise ingero ya 12 canke taille 12 ku bwoko bw'indome bwitwa New Times Roman kugira indome zose zibe zisa ntagira umuntu azoca yandikiye ngo ni impapuro 10 kumba cagira indome nini ubone iciyumviro ciwe cari kuja ku mpapuro zibiri ariko aciye yigora kija ku mpapuro 10 kugira twereke ko kumbure yanditse impapuro 10 tushaka rero ko hazoba harimwe ubungane abantu rero twatanguje uruganda canke twahamagariye abantu kwitabirira ihiganwa itariki 26 z'ukwa gatanu kuva ico gihe rero umuntu wese yarari kuri gutanga ivyo yanditse kuzoshika rero igihe citariki 30 z'ukwicenda niho munsi tuzoheza turangize kwakira ivyo abantu bazoba bahijeje kutwandikira ivyo navyo bikarungikwa rero kuri ku makete muravyo no kuvuga email ngira ndaja kuzibaha muzoca muzibashiramo mu kiganiro bazoba turonye ngane kirundi@thegusoma.net kubazo kwandika mu kirundi canke kirundi canke mu gifaransa bazogira bati français@thegusoma.net aho ibisomwa turashobora guca tuvyakira abamvugo vyakira rero tuzoba turindiriye ko mu kwezi kwa Kigarama kumbure ariho tuzotangaza abantu babiri bazoba batsinze
mu munsi udasanzwe kumbure tuzoba twateguye kugira abasomyi canke abanditsi b'ibitabo bashobore guhura, abanditsi bahurire hamwe, abagize higanwa bashobore guhura, kuko twizere ko gashobora kuba n'akaryo keza kumbure ko abanditsi bashobora kuzogwira, bashobora kuba mwahuye muri batanu ba mbere mukavuga bati reka twandike igitabo, ahubwo kuri iki kintu twanditse tugira ibintu byinshi kuko impapuro 10 ntizikwiye. Kumbure rero gasusanga turaronsa ibitabo bitandukanye, ari navyo twipfuza ko abantu babona vy'ukuri ko abarundi basoma bahari, kuko uno munsi hari abantu kumbure bibaza ko mu Burundi ivyo gusoma no kwandika abantu batakibiha agaciro. Abantu bavuga ngo ngugwaruka gubu ngo basoma icupa gusa ngo ivy'ibitabo bashize ku ruhande. Mbega mubona muraronka abantu bitabira ko kamo, abantu babanditsi n'abasomyi baraboneka canke biracari ibintu vyo kumenyereza? Nibaza ko iyo umuntu avuze ngo abantu basoma agacupa gusa canke basoma ibindi, nibaza ko ivyo ababivuze wafatiye kuvyo abona wewe, kandi rero imbono y'umuntu ntitwadukwiye kuyigira imbono rusangi. Mwese arasuka abona ibintu, ariko nkuno munsi uvuze ngo ugwaruka ntirusoma, mu gihe nawe wiyumviriye kuntumira muri iki kiganiro nuko wabonye akamaro ko gusoma, ubona ko ari ibintu bikenewe mu buzima. Nkaho nshobora kuvuga nti nawe urasoma, nanje kumbure ndi mu ruganda gusoma kubera nzi agaciro ko gusoma, kandi hari n'ibiyago ngaruka kwezi twama tugira iminsi yose, turafise salo literaire soma, tumenya ko mw'ivyo biyago dutumira abantu ku kivugo kiba gihari, dutererana ivyumviro, ukabona ko ivyo vyumviro dutererana ari ivy'umuntu afise indoto zo kuzandika canke akunda gusoma, kuko usanga n'inyishu dutanga kenshi ziba muri ivyo. Ndemeza rero ko nivyo abasoma barahari n'atari ku rugero runini, arico gituma umwitwarariko wacu ari kubona abasoma bagwiriye n'abandika bagwiriye. Ego amashirahamwe menshi arakunze gutangura, ariko imbere agahura n'ikibazo cyuko adashigikiwe canke adashigikirwa, adafatwa mu mugongo bikwiye. Ugasanga hari n'amashirahamwe mwamwe atanabitahura. Mbega mwebwe uburyo bwo gukora ivyo bintu mu bukura hehe? Kuko abambere babiri umwe wese azotora miliyoni 5. Nizere ko ihiganwa ritazogarukira ngaho, next time tuzobona ibindi. Kumbura ugasanga murara nashize no ku miliyoni 10, byose birashoboka. Mbega uburyo muraheza mukabukura hehe? Twebwe nibaza ko uruganda gusoma si uruganda novuga rudakorera amafaranga ngo tuvuge ngo ni association cyangwa societe sambiri creative. Oya, twebwe turakorera amafaranga. Mwayo mahera rero dukorera, twifuje ko ariyo yoza gutora inyishu z'ibibazo bimwe bimwe abantu bagiye barahura navyo. Ivyo bitabo wumva ngo tuzosohora igitabo kanaka canke twarasohoye igitabo, uburyo buba bwarondewe, dushobora kuronka uburyo bivuye ku muntu yifuza ko dukorana igikorwa. Nico gituma duhamagarira abantu bose bifuza kwandika ibitabo vyabo. Turafise aho dukorera kwibarabara rija mu Rumonge niko bavuga, canke Boulevard de la Liberté ku nimero 40, canke bagahamagara ku nimero 1970 ubusa. Mwico gihe turashobora kuyaga. Nico gituma no mw'iki gikorwa twatanguye, nivyo turashobora kuba tubona izo miliyoni aho zizova, kubera amahera twayakoreye twayabise tuyabona. Ariko ugihe hoba hari undi muntu abona atayo mafaranga ari make, kumbure ku muntu azoba yafashe umwanya wo kwandika, abantu imiryango iracuguruye, tuzokorana n'abantu bose bashobora kubona ko iki gikorwa twogiteza imbere, kugira Uburundi buronke abanditsi bakwiye, Uburundi buronke ibitabo bikwiye byinshi bisohoka burakanya, kandi vyanditswe n'abarundi, vyakorewe mu Burundi, ibikorwa byose vyakozwe n'abarundi. Nico ni kimwe mu bintu bizohesha n'ishema abarundi, na cyane cyane ko ururimi rw'ikirundi hari bamwe kumbure bavuga ko ari rukene, ariko tubone ko iyo bikenewe abantu twogwijukira ari ibintu twodadanaza hanze. Erega biroroshe ko umurundi ari ngaha azi kirundi, umunyamahanga azozamukeneye atakirundi azi azorinda guca kuri mugenzi we, kandi urumva n'ubuzi buzoba buriko buraboneka kuri abana bariya. Nizere yuko bariko baradukurikirana mumaze kumva ibitari bike mutari mumenyereye ibintu vyo kwandika no gusoma. Amahiganwa n'iki vyo mu Burundi ntivyakunda kuba, canke ibi binabaye naho vyaba mwibanga, novuga no si mwibanga, vyamenya abantu bakeye. Ariko ubu urumva ko hariho ihiganwa ushobora kubona imbura umwanditsi ameze neza, urajamwo then ukandika, hama miliyoni 5 zikaba ziri hajya mukazihiganirwa kabisa
kabisa urumva uzitahanye ko ucutuburura so nakaye kamo rero utera abanditsi peut-être batari babizi canke abo babifuza kujamwo kugira ngo nabo nyene bashobore kuza kuko aho ko mukeneye abantu benshi kandi mu Burundi turafise abanditsi batari bake. Ego akamano batera no kwijugira gukundisha abandi bijya dukunda kuko nituye nk'abandi twigungira ko no musi kintu ngikunda ubona ko atangorane gishobora kukugirira mu kibano umenga vyo bavyiza cyane nawe ugwisangije abandi nabo bandi kumbure baryohererwe ico kintu kikurimo. Nico gituma rero natwe mwuko kwandika ibitabo kubera ari byo dukunda twanezerejwe nuko twobona abandi banditsi benshi kuko urabizi ngo ntayiruka itabunda niko barundi bayamaze. Uyu munsi karabamamagaye ngo ndumutamana vyanka mugorobona n'imyaka simike kumbure turacakeneye amaraso mashasha hariho kumbure n'abandi bantu badusumbya n'imyaka bari biyumvira bati mbega ko naningira nsahaze ntagize ico nzobwira abana. Ego twijukire kwandika ibintu kuko bavuga ngo inkuru mbarira ni iruto niyo wiboneye kumbure niyo rero umuntu bishitse akaba ariko aravuga ikintu yabwiwe n'abandi kenshi turashobora kugihindura tukavuga ivyo atavuze ariko ikintu ari canditswe biba bigaragara ko ari ukuri kwavuye muri nyene kuvyandika. Nako kamuntu batera ndabasaba namwe gushikana amajwi kure nkuko muri ko murabigira kugira abantu bitabira ari benshi ntazogira umuntu avuga ngo imiliyoni 10 bazaye abantu babiri je nanje kumbure ntabimenye. Ahantu bibutsa ko imiliyoni 5 zizotangwa ku muntu yanditse impapuro na buri 10 gusa no kuvuga urupapuro rumwe n'ibihumbi 500. Aho niyo umuntu ko murashobora kumva aya mafaranga tugira dutanga ukuntu angana urupapuro rumwe ibihumbi 500. Ibintu bidasanzwe cyane. Imbere yuko turangiza nizere ko twashoboye kuganira neza turanavugana no kuvyo twateguye ariko ushobora gusanga hariho ivyo mwari mwateguye peut-être tutashoboye gushikako. Ego ico novuga ni iki gitabo nariko ndavuga ni igitabo cyitwa Une vie au pas de course kizosohoka mu kwezi kw'indwi ariko abantu baratanguye kukigura. Urashobora kwandikira nimero ya edition gusoma 69 amajana 970 ubusa ukabikisha igitabo cawe. Ababibikisha ibitabo tutangura kuboneka itariki 15 z'uku kwezi. Ni igitabo kigugwa amafaranga 40 yonyene. Umva za amafaranga menshi wiyumviriye uwafasha amasanamu wanditse wegeranije ivyiyumviro wagisohoye n'amafaranga make kugira abantu tugerageze ayo make aba yabonetse niyo yayo uzosanga ariko aravamwe ngo bushimwe ariko natwe dushigikirane muri byose twerekane ugukunda gusoma natwe bizodukundisha kwandika kuko atawusoma ibitanditswe. Tubashimire cyane kubona mwitavye akamo kugira ngo duce ubutumwa tubushikirize abene gihugu kuko ni nabo buraba cyane. Tugushimire cyane kukamo ku mwanya kandi mwubahirije mukaza tukaganira vyari bimeze neza. Yego reka nanje ndabashimire nizera ko namwe nikindi gihe nabakenera kumure namwe muzonyitaba. Twe tuba tuhari kabisa tuba tuhari umwanya wari wo wose. Yes tubashimire cyane abariko baradukurikirana abariko barakurikirana iki kiganiro. Nizere ko mwagize ibihe vyiza mwagiranye ibihe vyiza natwe. Tubibutse kufyonda subscribe then ugire like hama ufise nico ushira muri commentaire ugishireyo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Mu kiganiro gikurikira ushobora kubona ibindi biganiro bikurikira bica kuri no channel ya YouTube ariko kandi mu mwanya urabona n'ikiganiro gihava kijako so stay tuned kugira ngo ibintu bigende neza. Tubashimire mugire umunsi mwiza mwubahwe.